Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragirishije inama indongozi nkuru z'inyabune, iyo nayo ikaba igizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe kwivuna abansi n'abajejwe ubutungane, mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene igihugu cifashe kuvyerekeye umutekano n'ubuzima bw'abenegihugu muri rusangi. Iyo nama akaba yabereye mu ntara ya Karusi. Ibiganiro n'ivyegeranyo vyatanzwe bikaba vyagaragaje yuko umutekano wifashe neza mu gihugu cose muri rusangi, kandi yuko n'abenegihugu bari ku kivi, nubwo vyose bitera vyagaragaye yuko ari abenegihugu bibito bamwe bahungabanya umutekano w'abenegihugu. Ivyo bikagaragara cane cane mu busuma, mu gufata ku nguvu abakenyezi canke abigeme, mu konona imirima, eka hariho n'abakora urudandaza rw'amagendo canke bakanyonora ubutunzi bw'igihugu. Nuko bimeze uko inyabune ikaba ihagaze magabo, ivyo vyose bikaba vyarashoboye gukurikiranwa n'inzego zibijejwe. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yakeje cane indongozi z'inyabune kuko bigaragara ko koko bari ku kivi, aranabatera intege zo kubandanya bakorera mu runani kugira ngo barabe ico cose cohungabanya umutekano w'umwenegihugu, na cane cane yuko aribo ba mbere bajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro y'amategeko y'igihugu. Yabahamagariye gufata iya mbere muri urwo runani nyene kugira ngo bagwanye wa mwasi umwe Uburundi busigaranye aribwo ubukene. Bafata iya mbere cane cane bashize imbere intwaro ibereye mu kugwanya ibiturire, mu kugwanya urudandazo rw'amagendo, eka no kugwanya ya migwi y'abagize ba nabi bagerageza kunyegeza amafaranga mva makungu. Yasuye kandi kubatera intege n'abahimiriza kudaha amatwi ibihuha bijuragiza bene gihugu, takindi babigamije atari kubasamaza no kubakura ku kivi ngo bakamishe amahoro ibikorwa vy'iterambere. Yanabasavye kandi yuko bobandanya batsimbataza inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu, cane cane kugwaruka.